Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wogakina. Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wogakinaga. Shiri biki? Preton, sinzokomera kandi uzuronana abakobwa nkuko wangize. Amasanze barankweye mugakino k'ubuzima. Ariko ubu bigiye kugora. Shiri ni biki? Preton, mama wanje ari mu mahanga ariko uramubuza amahoro yagiye kundondera ubuzima. Ubu ndabwiye sinzokorohereza. Amaraso yanje arahuma. Arahuma. Nagaye ngo ngiye kuguha. Ibi nguma ndabibona amaso yiwanje. Uguma wona nabandi bakobwa. Papi. Nagaye ngo nzogwana gatoya. Waramenyereye cyane. Uwaza washika. Amaso ya Sandra arahuma. Ndabwije ukuri. Ubigiye kugabanuka. Biraheze. Ivyo wagize vyaye byinshi Criton. Ubu mu maso yiwanje ntagaye ngo yigiye kuronka. Nta na gatoyi. Shelly! 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 Nubwa mbere mpura n'umwana w'umukobwa ameze nkawe. Kuko biratangaje kubona umuntu nkabaye biyake asopagura umuntu ameze nk'igiti. Ariko icyo nzi gusa tuzorora kandi genda nyuma nakubise squat uno munsi sizo kubita squat. Je naje ngamu gisagara ari ibintu niko ndarondera. Gusa ndabona uno munsi mwe ngufise imikoshi myinshi cyane. Ahubwo rero ndakugira ikintu kimwe wewe. Nimba wamfashe wibaza ngo ari ikintu nkuramo cyane ngo uramfashe ukonye ngo birijana ntivyijana. Jewe sinzigera mfatwa n'umuntu hawo ngo bivyijane nkuko nyene. Ntiwibaze ngo biroroshe. Ntibiherera ngaha. Ibigukurikirana uraza kubibona mu nyuma. Kandi ikindi naco sinibatse ukungene urukura vuga umwanya nk'uwo wose. Ukavuga umwanya nk'uwo wose atakintu uraba. Abandi nka anyaba ari uwundi uba wapfuye kera. Ahubwo sinzi n'impamvu ukiri kuravuga muri uyu mwanya. Ndanagutangaye ahubwo rero wewe usanga Jane baza yuko mwaba mukorana. Ariko reka ntacu. Ibigukurikirana uraza kubibona mu nyuma. Ntibibaze ngo birijanye uko. Tuzohura n'undi munsi. Kandi ikindi nacu ribi rya mbere n'ijyanye musuya kumbona mwibarabara ngo urukurankora ku mpuzu zanje. Urumva uwundi musi usubiriye uzombona uwondiwe ta mu maso aka ntagiye naho
kandi akakana cyangwa uranyura umugina turarusangira niba ndarunwa uno musi wasanze kabisa je ntuje sindakwega kamwe sindanywa inzoga gera ari hiya umviriza rero ndakubwira sige ndagukomesheje ibijya mbere n'ijyanyuma urambona ntuzopfa uvuga ngo nibagiye nasanze nafashe ubutari undi munsi ntuzosubire Abagasoso the king down his hair. I don't know me, you don't know me. Oh my god. Kumbe mwese murangana. Mwese muri bisuma. Niyo mpamvu nujya musina. Wigira ngo urumutaye kumbura igisuma. Umviriza rero ndakugira ikintu kimwe. Wenda ndabizi neza uranzi. Urazu abo turi bo twebwe. Genda umwigisha ujya mugenzi wawe. Yige kwiyubaha. Nimba yikunda muhanura. Kandi nawe nimba umukunda muhanure. Utamukunda nawe. Ahubwo biranangaje cyane umukobwa mwiza kuri ngamura amasaha. Wamenye gute? Nijyambuganye iza kwihenda kamfata jewe ibi bibaye umubwire ntibiherera ngaha nibaze ngo biraheze ja akamfata akankwega nka kujyanye nyimbwa biratangaje nta kibazo rindira ndaza kumubwira wari ndaza kumubwira ubwoko bwanyu ngira ngo ntabwazi ndaza kwivuga we ngira warabibonye nabibonye murakoze yego Wahi ni hatari. Ayihenze. Iwabo yawe akobwa igenda hazi. You know me. Monday is not day of change. Unaweza kusiswata. Oh my god. Bahebi yake. Ngo sindaga kure ko abwo kajya gatoto kajya ibitoto nyene. Agakino k'ubuzima yewe wanashaka wogakinaga Umukikiriza hajye vuga ati ngo urabona abanyagisagara muri yimba Jya mwana w'umukobwa kwazabaje Jera bunye ngo uko murayaga haje Igenda kubwira umukobwa ndikayazi no barakazi ahubwo ndatangiye cyane ko rukira umuzima bahe baye byake ariko kubura mu mwanya muto baraguruka nimutabazi Aiba uje mukobwa ngenda bazi Jyaregize kwibi wabo Turabonye nakibonye Nawe rero cyiza okwitonda Je no kwitonda no kuri ahubwo gusa najaga igihe turi kumwe n'akayiga gakobwa nashimaga kaji ako ndibaza ubu rero akameze nk'iriki nagateruye uba wamushibuka wacu haje nagateza umushibuka tuba dutega abandi Dagateruwe wowe numva koroshe nk'iri. Shikajya muri shabre. Aho gutangura ivyo ndagasopagura imifuko yose swata. Nani kimwe afise. Iyindi Springbar Diamond kanaka iri agafakari yariya. Naca nishiramo ko nokaduga hejuru. Kwiyumvira ko nokaduga hejuru byo byabaye nk'amazi. Ijya ndoto yo kuvuga ati ngo magendere hejuru y'amazi. Umengo bice bihera. Nache nangwa kwibuka ruguru urumva rero sinzi impamvu je n'ubu nache ndagasohora bana niko gace kanangiye kama itegeko ngo dusohoye kwanza ndakubwira iki kwicara ngaha naho aho kuvuga ati ndakabwire nyine ikintu nyamukuru ige nyene niya bayagurikira ko nk'umusazi saragurika no muze nabaye nk'umukizwa nache nangwa guterura ivyuma Yagumye ngira ukukusa avuga rimwe urabaneza kwineka ariko abaye byake je nagumye vuga ati rero uyu muntu si umuntu abwo bunye n'umengo usigaye numva kandi ingufu zo kuvuga ariko je sinumvira ujye mwana w'umukobwa ninde umenyera abantu ngamu gisagara yo bari umwana wa hehe
cyanye nakadayimurira kubise squat kandi amajambo kambiriye ngaha n'ubu nyene nguma ndabimedita I am thinking do brain babyake urazi ngurane ya mwebwe batokabirimani batokabirimani hari ukuntu mwebwe mu mezi iyo mumaze gushika mu muci uba ivyo mubonye byose mubona ko byose byoroshe bahe byake ico umenya coco amashugwe yose ubona yafise umuntu yayavomereye cyambere kwanza nimesera cya kabiri naja gusoma cya gatatu ahubwo n'umunsi byabaye Imana kumubona n'amaguru aho yagenda mu modoka kandi rero bitangaje nuko ashobora kugenda mu modoka umushoferi utamubona kereka kandi muzero iyo niterabwo ivyo yiterabwo binganye no gusaga je mu rutano urazi ubundi cyenda kubwira amateka yawe hewe usature neza je ndiko ndasatura neza asha urabe ntukincishe je ndiko ndasatura neza vrema asha yayo hewe ye ahubwo wasize cyakuzanye nga umushitsi no kumufata wowe umushitsi wange muri iki gokwe hewe wa musinone kwa Mariseli nawe vyakije wa mugabo baramakije kuntema yo erege muhungu kwinjira sinzosubira jewe kwa Matilda mama wa mabukwe jewe rero kwa Margarita kivuguto ndakubwira yego ba twari twayambiranye hasigaye nyene nshika muri centrale mabukwe yazanye umupanga sinakubwiye none mutobe ni ngorane ni kibazo kabisa asha kandi rero muhungu ubu bahe hiyo arimo aragafatisha muhungu ngiye uda akoresha filimasoni tata oye je nkabibona amafaranga afise ni menshi uje none sinakubwiye mperuka no kumuha kanoti sana we mutobe umushatsi umengura kenye bisi rero kivuguto jewe byo nanga ivyo mwamenye mupfuguta ureke kumvugutira ko urakwiye kuturagura fondo teriko ugaheba kwirabura wewe uri mugufire niwe watombojewe ngaha ntakiyosa biragusha je nakubwiye we uri kumengura umushasha ngaha je ntabwo ndi mushasha uvaye je ndonga mu rutana va hiyo urunga mu rutana je ndonga mu rutana bigusana gato sana mahera nta gafaranga afise we bahibi yakurukura mutuka ndagoye urazi uko ratuka ndagoye amafaranga urazi uko ratuka ndaguha amafaranga ndekura abakagabo sha ndakura ndagu ndekura abakagabo bahibi yakura muzi ndekura abakagabo iyo telefone wakagabo ushaka yiwe iyo mugabo ukura ariko aravuga ijambo kirazira kuvuga kuni sawa telefone wacu gatwara we uvuga iki wavuga iki hewe urazi rero cyane ko bukwe uja narinda muzi kuva kera kandi wowe nkabibona niyo mpamvu utacanyo cyangwa mperekeze none naguherekeza gute je nakubwiye ntuzahungura ngo ngutware kubitaha we uyu muramuzi Beregeti witwa Jenda banyita kidiaba Idiari itwa Idiari none kidiaba kije gukora ikiga ivyo byanwa ntuzi nta nuka kibimwe uvirisi agafaranga afise muhe ndakumira n'agafaranga afise ndakumira n'agafaranga afise naguyu unaguyu nimero yo gufyetiriza ukafyetiriza sha none bahebi yake tugwa amafaranga wewe ugomba ukehe uvirisi ngomba ndamukurikirane bahe aha umere nkawe nakumva sanzi naguyu we zana we n'agafaranga afise geze ka telefone na ifise uri nayo muhe we urazi ntabwo ndakuru urazi ivuga zana Yusuf none ugomba umanuke bujumbura kugira ante kurondera ubuzima cyane ndakunda none kurondera ubuzima ugera utwara amafaranga yiwacu birakura
zara yaro Genda. Urumva mfitiza nga namuhunga ari namunyara we egera Nta mafaranga asiganye igomba uyikorere. Oya gusa muherweho tumuhanye. ufiriza rero 5,000 byose nari kurya ifiriti. Nta mafaranga. Reka ngende ninagaruka ndakuri Mumire. Urabona Ntabivuga rugishika ngo hidiyaba. Narayarongereye yose narayamaze. None wewe umuvanye hiye. Si wewe umuzanye ngaha. Ndamuzanye ngaha twa dohoriye mu nza je. none wumva he aha umuntu yo gusudira ntuwasamange nivyo vyanwa. Numva he ndarega ngaha igiharo ngaho. Yehe wewe. Aho hige igiharo. Igiharo nta bantu bicyanwa nk'icyo twe dufise igiharo. Ambonye. Umva yamwe amavuye kumutahura mu. 3,000 muzehe yampaye byose kire neza. Uhasha nawe wari uyafise. Kandi niwe w'umutsanye. Daga telefone. Zani kibiriti duturira ivyanwa shaka. Nitwe bihebera ngaho urabo. Natwe mpakatugasa. N'amafaranga ngira wewe. Ikombe murabo basini ngikorere. Ngakonyera ni tomate goziri. Tomate rero. Oja. Hewe. Urapumbafu. Kwamba chamutwara n'ibirato. Utamutwara n'ibirato. Nawe nta kibimesa. Yakura. Ni mu mpezi ibirato byanje. Mutobe. Ntangorane reka tuje guhomba kera hanyene nabi. Nawe mutwara cyo muzopfa mwita. uyu ni ubaye biyange jewe inyendeshwa yanje n'amaguru ariko inko yanje n'umupanga n'inkoni n'ibindi kandi je aha gusa umengo ndakanye n'ibindi je ndibaza uyu mwana avuye ngayo wayandoze je ndibaza nuko rero ahubwo reka nje kuryama noge umviriza ndafise andi makuru ayo makuru yawe nawe nkeneye ikindi naco wamaze kumbwira uko uyu mwana ndamukeneye je naburozi bumfata never and never you know je naburozi bumfata nakugenda je nyendo umurozi ndumwicaye karuki bayi yake ndazi neza yuko uzi kugenzura igenda kubwira ugendera ubazi kimoko ni umwana wa kimoko niba kubwira amateka ya kimoko ndazi wewe no kuja muri toilette bizokwanga kuja muri toilette uzojugumira je ndo muroberisha hama bayi yake dukane n'ivyo je sivyo narinjemwo niko gusa ntari muye nakajya ko ariko natangara nivyo ko ari agomba nyine ugakorera ariko cyaki bayi yake jewe kintu ngoma nabwire nyakuru nuko bazi bisuma baranje nawe gasibike rero nari nkeneye uko abona urakuze kandi akazi nawe uragakora akazi nkora nawe nuko ukora apana ni jewe bosi wa wewe bari sinora kwigisha ikomwuka namera tubura okay ni uri boss ariko ni jewe ndagutunze ko uba mu nzu yanje okay rero je mama je nagomba nakubwira unyumve je sini mama wawe manje basi ongea Kiswahili je ndaza abanyagisagara na Kirundi mwiza ongea Kiswahili mimi napiga pale mpakani napiga Kiswahili abantu bose bamenya ati jewe ndo Mutanzania wenda ubona Kiswahili wovuga wewe ubona kinywa kumoso haja banda wewe how you kitwe ubone ndakubwira yake ngomba urageze muri iyi minsi ndagwe imisi 3 ibintu byawe byose ubikusanye umbisi ngomaza n'umugore nukuri Alivera ngomba tusubira Alivera ndamukunda naho byashise Alivera agenda siko yana ndamwanzi n'urukundo gusa ariko nagoma nitegura ngere ku buzima ariko mama wiwe yamaze kwiyemeza yuko azotuba hafi no mugihe mama wiwe yamaze kwiyemeza ko azotuba hafi ukuri sifise ubwoba kandi bwo kubana na Alivera
ndi mu créateur niko bavuga mu Kirundi mu Gifaransa navyo ngo byuvuze byose moi tia créateur you know tia créateur ya ico ni Gifaransa gishasha ico navyo gufyitiriza ico bomenya rero ahandi ndiko navuga mu ngwiji ryamaze kugenda kajya kana kamaze kusha muri umva tuje kandi nivyo amakuru aje no kubwire nawe nyene je ngo masurene n'umugore petit attaquez-moi tu vois ico bomenya nepa kuzana umuntu ngaha tuvane umugore umuzanye umenye kuko ari jewe zo ndongoye umwana wo ati Nagakino kubuzima Nagakino kubuzima Nagakino kubuzima yewe wanashaka wagakina Nagakino kubuzima Nagakino kubuzima Hola hola nibahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukunde Iyireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko wodufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza ibihumbi 5 vy'ama viewers nukuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza hano tubandanye ni gikorwa